Hamadishaje gushima Imana je ubwa mbere ntaraza mu rushengero nari umuntu ndushe cyane ndemerewe cyane gose nukuri ndashima Imana mukomera amashimana ya mbere cyambere Imana yaraduhaye umuvyeyi mwiza cyane yatungikiye umuvyeyi ico noshinga intahe cyambere gikomeye cyane je nahora ndi mu mabohero atandukanye menshi cyane gose burya abasore n'inkumi turaremerewe cyane abasore hakuru ikamvuge gwego nariko durahura n'ibyago bikomeye mu bintu byo kwisambanya byo gusambana ugasanga duhuye n'ibyago byinshi cyane by'akaboregwe nibyo kwigira nyene byo kwishinga ibyisi ariko je kuva nshitse mu rushengero nari umuntu unamuravye je ndavye gusa ndavye wari gucunyibwira ngeze ngaho Imana cyo no ishimira ikinkoze ku mutima nahora nza ngaha mukavuga ngo shinge intahe bikanga ko shinge intahe ivy'Imana yakoze jewe nari umuntu nasambanywa cyane n'ibintu byane ubuzima bwanje umbayemwo jewe urushengero kuvanga ndarushitsemwo nukuri nshinze ntahe Imana cyo yampaye arampaye umugore nukuri umugore mwiza kandi nanje nari nifuza mutima wanje umugore mwiza wari mwiza nari nifuza kandi namuronkeye ngaha n'ubu nace namusinya ko azaraza ngaha saba Imana ko ryari nigarutse ngaha nzomuzane ngaha masengesho menshi kunyami Mana yamuhaye umugore mwiza kandi yifuza uwo yashaka kandi ngo yamumuhereye he aya ni amakuru ufise Yesu nashimwe Yesu umukozi w'Imana yaravuze ati hari abantu bagiye kuronka amafaranga je hari abantu bari bamperanye barashoboye kunyishura kandi byari bigoye abantu ntavyo naziga habaye ijambo nyene ngaha anye ryavuzwe tuti hari abantu bagiye kuronka amafaranga mbona baranyishuye ndavuga tuti ni Imana ikoze ni rya jambo bavuze hama ikindi kigira kabiri cyo nshimira Imana jewe nkiri mu ibohero hari ahantu habiri nasaba akazi ka kontara barakanyima bakabona umengo dumuntu hakengereza muga muri aya masengesho naziye numva bandondera ahantu habiri ngo ngende ngo ntere kontara barambwira tuti ewana nyaruka kandi nta wundi mukozi tuzohashira ahantu habiri hari ahantu honyine ari muri banki ahandi naho ni mu ishengero nahora ndahakora abantu narifuza ati bompa akazi ka kontara no ntomboye urumva ahantu muri imisi bagize imisi bandondera urumva naho ntogakora ndashimira Imana ko nifitiye kandi ko ari Imana yabikoze Imana yo ngaha kandi kubw'amasengesho ico ndagishima ikindi kintu naco nshimira Imana ni kuvuga jewe naraje gutangira ikintu niyemeje kuwa mbere ndabona Imana ikora ubwo onye naziye numva bantelefona ahantu ati we uri ndavuga ati jewe ndahantu kumutakura ngo nyaruka ngo boss ngo yadusororeye miliyoni 5 ngo tuzisangira turi abakozi ngo 200 ndagenda naciye ndonka ibihumbi 230 na 3,500 aho ico cyose ndagishimira Imana ko ari jambo mwavuze ryo kuronka amafaranga cyo nico gushima ikindi naco nshimira Imana yakoze ni ikintu mu cyari kiwaje ariko nakibonye mu Imana nashoboye kubura umuvyeyi wanje mugana habonye Imana urufu rwa giturumbuka harakoreka ibintu bitari bikimana irakora naronse umuntu amfasha arampa imodoka bw'ibitoro vy'ingene bigoye habaye Imana n'abaganga baranyorohereje baravuga tuti wewe turakoroheje twabonye ko ari ibintu bibaye nyene biteye ubwoba tikubona umuntu afa giturumbuka biragoye je nabonye Imana ibintu vyakorece habaye Imana yo ngaho ivyo byose ndabishima nuko Imana ihabwa icyubahiro amen dukomera amashi n'umuvyeyi Imana yaduhaye je nanje ndashimira Imana kino gitondo ku masengesho badusengeye badusabira umugisha je mfite amafaranga umuntu ndamushiriye ya mafaranga kirambwira ngo yaye yatware ngo genda nawe uyifashishe ndashimira Imana ko nisengesho ryadugijwe hano ndashimira Imana kandi ku kintu umuntu yari yanyandikiye message arambarira ngo wewe mu mezi 2 ntuzobuki hari kandi nanye ndamusubiza ngo kubw'Imana nzoba ndahari itariki 16 z'ukumunani nzoba nkurije amezi 3 umva ya mezi 2 we yararenganye ndavuga ngo ariko rero ivyo byiwawe wavuze birabandanije bihereraho nyene ariko ibindi by'Imana navyo birabandanije rero ndashima Imana ko
izo tariki ziwe zarenze zapfuye ubusa ariko izimana zikibandanije kandi n'iyindi myaka ngiye kuyimara Imana ihabwa icubahiro. Nagira ndabasabe mwebwe muri ngaha mumfashe dukomera amashi Imana ubuntu yangiriye no kuvyo yankoreye. Jewe mpagaze ngaha mva ahantu Nyakararo muri Mwaro. Jewe naragwaye ndaremba ndagenda igwibaga ndavugwa biranka. Hama musazanje Fred acambarira ati urazoza ndakwereke ahantu batabara, ahantu hari umuganga mukuru aruta abandi baganga bose. Yesu nashimwe. Amen. Kandi n'ubundi nagira ndabasabe mumfashe gukomera amashi Imana. Hallelujah. Kandi n'ubundi nagira nsubire ndabafashe dukomera amashi Imana. Shimire aba bantu bafasha abantu bagwaye. Shimire umuvyeyi. Shimire n'abandi bantu bose banyitayeho bakamfasha bakansengera. Naje fise inkorora yakadacika, fise umusonga mu rubavu, aha mu maguru nkuko inshinge zari zaramugaje sinaringa itambuka. None ubuye uwambarira gusimba ngaha nosimbira ngaha hasi. Hallelujah, hallelujah. Oh Yesu habwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Nukuri Imana izobongereza amavuta cyane, igume ibongereza amavuta. Nukuri nuyumvisemwo numva ngoberewe cyane, numva nogenda shinzi ntahe, numva nogenda ndabashimiye cyane abantu bambaye hafi. Hariho umuntu Fred yanyeretse ngaha nuko ntamubona ngaha. Nukuri yaranyitayeho cyane akampa bansengera, kumbure bamaze kumenya yuko nanje noba nakurikiye Imana. Imana je yarancishije ahantu heshi, ahantu hakomeye, Satani imboha, Imana imbohora. Nukuri ndabashimiye cyane. Ubundi nzogaruka nza kubashimira, nzanye n'ishimwe rikwiye ku Mana yacu. Imana nihabwe icubahiro. Amen, amen. Nashimwe kandi mumfashe dukomera Imana amashi. Nanje mpagaze ngaha nshinga intahe nabonye Imana ku munsi wa gatatu. Nukuri navuye muhira ku munsi wa gatatu ngiye ku bintu by'urusambo, ta muntu nivye, ta muntu nagiriye nabi. Bantu b'Imana aho hantu batujanye twara abantu 10 tuzi ko tugiye gusamba. Mvuga ati none gamajenza kuvuga ibiki jiko ntamenyereye n'ibyo gusamba. Burya batwinjije ikintu navuze ati Imana y'igicane cyane Pandasi, Imana y'intumwa y'umukozi w'Imana Epote Nduwimana Zozefu, ndakeneye uze kuma ico novuga ngo umenye kuza kubingenzereza. Mukuri barabajije abantu batanu, baca bavuga ati mwebwe turahejeje, abandi basigaye nimurindire. Twararindiriye, murya twumvise bahamagara umwe batubwira ati mwebwe nimugende ibyanyu muzoza kubitora ku munsi wa mbere. No mvuga ati Imana we ku wa mbere ni uzomwica uzonkorera. Imana ihabwe icubahiro. Kandi mumfashe dukomera amashi Imana. Mumfashe dukomera amashi mukozi w'Imana. Mumfashe dukomera amashi abandi bakozi b'Imana kandi. Jewe mpagaze ngaha nshimira Imana. Je naraciye mu bibazo bitandukanye, ariko ivyo bibazo Yesu yarabikoze, Imana irabikora. Ndaza ngaha baransengera, nari maze imyaka 3 ndushe birenze. Ariko rero maze kuza ngaha Yesu yarabikoze, baransengera baranyitaho ndakira. Buga rero kugeza uno munsi ndashima Imana. Hama rero ubu unye mwaya mezi abiraheze ndasubira ndafatwa na vya bintu. Hoho akaza mwijoro ikigabo kikanyicara kwizosi. Ngo ubu rero tuzoro yisubira kuza gusengera sha. Ngo reka tukunige ngo ntibazoronka ukuntu baza kugusengera. Ngo reka rero nundi tuje mu kuguru maze tuzora ukuntu usubira gushika ibujumbura hamwe ku mutakura twumva uza gusengera. Ariko Yesu arabikora, haraza akantu gatonya birakunda ko nza mu modoka baransengera ubu numva naratoye mitende. Nari maze iminsi mfise uruntu ruvimvye nkaha, ariko kugeza uno munsi numva gwagiye.
vuga rero mwijoro iri joro nukuri Yesu ahabwe cyubahiro. Nagiye numva umwana wiwanje ari Buganda avuga ati mama wewe uzobatizwa ryari tukwereke amateka tuzokugirira wewe kubera wewe ibintu turiko turabona iyo turi nuko amasengesho urimwo mama sinzi mama none uwo mona abantu basenga gutyo ni bandega mama ati twege tugomba tuzoze mu 12 ucu tujana aho hantu dusengereho turabe ubwo bwiza bw'Imana buri aho hantu ati tubwire ukuntu wewe uzobatizwa tukugirire neza tukwambike neza uzobegwe twe turiko turabohoka iyo turi hose imitego yose ya Satani itera ivudagurika. Umuhungu acavuga ati mama naraye ndose imodoka mama nukuri ndavuga ati mbane banje nimwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Ubuja bwose bari barateje abajyango byose biko biravudagurika amasengesho ndimwo bane banje ariko ababohora. Ejo rero ijoro bwakeye uno munsi naryamye mbona umugore umwe tubana ariko ncindasago mu mugongo cangira nkuko oya Floriana ntucindasago ntibikunda ngo none rusiwe ko tukurondera tukakubura wahungiye hehe ati nahungiye muri Yesu. Uwa caragenda ndasubira nsinziriye kandi ncambona ibibeba vyinshi urugwi vyinshi cambona umugore kandi tubana azanye ivyatsi avyegeranya none rusiwe usenga ko twakubuze uramaja hehe namubwiye ati aho ndi muri Yesu ngo shango wembere tugomba tukuvya inyuma ngo ahubwo uri gucisha ngo nturi gusenga ngo uri gucisha. Ndavuga ati Yesu nahage cyubahiro nukuri numvise umengo sinareka kubivuga ibi byose ni byabaye mwiri joro haca hazi kindi ngo no musi nusura gusenga nabwi mukazano yiwanje ubu bushuka sha ndakura ndata nzanuva birakunze ko nza gusenga mu nkomera matide master man. Amen. Ejo twababwiye ngo ikimenyetso cerekana yuko umuntu ari karabohoka abona indoto z'intsinzi abona indoto zitandukanye nizo yahora abona aho yabona gwa mu binogo aho yabona uwo muvyibuke yuko ari wa wundi yahora abona inzoka zimuzungurutse zuzuye ibivumvu bingahe 3 bine ibivumvu bine byuzuye inzoka ijoro ryose. None ubu rero ababirungika bariko barananirwa nabo rero bariko baratsindwa bariko baravuga ati turakuvuye inyuma. Imana ugihe indoto z'intsinzi mu izina rya Yesu. Igihe cyose uzoba ugifise indoto mbi uzoba ukiri mu ibohero. Ikimenyetso cerekana indoto nziza kuri kurava mu ibohero ubona wanesheje wahora wiga uri kwishura ubura amanota ubona watoye watoye ibibazo wahora kumbure ukora ibikorwa bikanka ukabona uri kurabikora bigenda neza. Ubuzima tubamwo bwa misi yose ubuzima tubamwo bwa misi yose ivyo turota byerekana ivyo tubamwo. Iyo rero ugumurota ugwa mu binogo uri ku kaburi uri ruguru imizimu y'abapfuye n'ibindi iyo utanguye kubona byose bihagarara ugatangura kurota ukorera Imana uri mu bikorwa bitandukanye bijanye n'ivy'Imana bisigura ngo Imana ibirikira akora igikorwa cyo gutabagwa. Imana yo mu ijuru ibaye igikorwa cyo gutabagwa mu izina rya Yesu.